hahimbazwe kandi hashimirwe umwami kubwo ubuntu n'amahirwe dufise kuba hano kugira ngo dusenge duhimbaze twumvirize ijambo hanyuma tureke kugwe ko duhezagirwe kugira ngo dutahure neza umugambi w'Imana n'ibyo tuwinjiremwo uko ibiduheriyemwo ubuntu. Ni ibyumviro byimbitse ibyo twumva buri munsi biva mu ijambo ry'Imana, ibyumviro bidukorako, ibyumviro bitugirira neza guhera ku ntango. Abantu barahindura imigabo yabo uburyo bakoramwo, ariko Imana iguma ari yayindi. Ibyo yakoze kera ibikora n'uyu munsi. Mu gusoma ibyete bya Pawulo nibajije canke niyumviriye uburyo ubwo ari bwo, uburyo ibintu by'Imana byari bimuri ku mutima, byari kuri Pawulo, byari muri Pawulo. Hari ahantu avuga ngo bamwe bigisha ku bw'ishari, abandi kubwo ibihari, abandi kubwo kwica ibice, ariko we yashobora kuvuga yuko yigisha ijambo ku bwa gahunda no kwikogwa yahawe n'Imana umukiza wiwe. Ikintu rero cankoze ko mu buryo budasanzwe kuri ibyo nuko ijya nkingi nyene y'umuriro yari yeretse Mose igihe ubwoko bwa Isirayeli bwategerezwa gusohoka buva muri Egiputa. Ijya nkingi y'umuriro nyene yiyeretse Pawulo igihe ishengero ryategerezwa gusohorwa mu byizerwa by'ikiyuda, hanyuma bikamenyekana ko ijambo ry'Imana risohoza, yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwari ko bucika ibintu by'ukuri bifatika imbere y'amaso yabo. Murazi yuko umwami yari yarasezeraniye Aburahamu kuzokura urubyaro rwiwe muri Egiputa nyuma y'imyaka 400. Hanyuma igihe cyari gisohoje, Imana yeshurira Mose mu nkingi y'umuriro kandi ibasohora ibakura muri Egiputa. Hanyuma haje igihe cy'isezerano rishasha, ubwoko bwategerezwa kuba nabwo bwasohotse. Imana yakoresheje Pawulo kuri ibyo, ariko yindi ncuro twinjiye mu kandi gace k'ubuhanuzi. Mu buryo bushasha umwami yaserutse mu nkingi y'umuriro, kandi aho niho hari itandukano rero rikomeye. Iryo tandukano rikomeye ni gusa uwo Imana yuguruye amaso, nabo gusa nibo bashobora kubona iryo tandukaniro. Rero mbere no mu gihe cyacu barashobora kuvuga yuko abantu benshi bavuga ubutumwa, mbere nibyo bavuga ubutumwa bwiza mu buryo bashobora kubutahura mu buryo baba babuzimo, ariko itandukaniro minsi yose riri mu byo Imana ikora, ntiriri mu byo abantu bakora. Umuntu rero azi icyo ubutumwa bwiza buvuga, umuntu azi icyo ubutumwa bwiza buvuga. Umuntu wese aba afise uburyo butandukanye, aba afise uburyo bwo gukora butandukanye. Umwe mu kuboko kwe kw'iburyo igihe asengera abagwayi, ubundi akafise uburyo bundi butandukanye. Uburyo bwo gukora buratandukanye ahantu hose, ariko ibyo si ibintu nyamukuru. Ibintu bigenywe bigena ni itandukaniro Imana ikora, ni kuvuga ni ukurungika kwayo igatanga igikorwa cyayo. Ibyo nibyo bikora itandukaniro, kandi ibikozwe nk'uko ijambo ryayo riri. Reka dufate
ubutumwa bwiza bose baba bafite uburyo bwinshi bwo kubikoramo, ariko nta n'umwe bifasha. dushaka uburyo bw'Imana, ijambo ry'Imana ryo muri kino gihe, ijambo ry'ubuhanuzi risohoza ibindi bintu byose kuba byaba bingana kose. ntidushaka ibyo bindi bintu byose, ahubwo dushaka icyo kintu kimwe gusa, ni kuvuga ibyo bintu by'Imana, kuko ibyo bindi ntabwo biba ari ijana, biba ari ibindi nyine byinshi ari bindi, ariko ntibiba ari cyo kintu ubwacu. dushaka ari cyo kintu ubwacu, icyo Imana iba yaragenye ikagenera kino gihe. ndabisubiramo, ni muri ibyo niho Imana itandukaniriza ibintu byose by'ibyo itandukanya iby'abantu bakora muri kino gihe. ni Imana ubwayo ikora itandukaniro. mbere haravuzwe kiriya gihe kera, aravuga ko ubwoko bw'Imana, ubwoko bwa Isirayeli, ko buzobona itandukaniro nk'uko muri Maraki 3 ngo niho muzobona itandukaniro hagati y'ukorera Imana n'utayikorera, kandi uko niko binameze n'uyu munsi. Pawulo yashobora kuvuga ahantu hose yashingira intahe akavuga ati umwami yaranyiyeretse. yashobora kuvuga ingene ibyo byagenze, yashobora kuvuga ingene ibyo ibintu bibandanye ingene byagenze, yashobora kuvuga isaha akavuga n'ibyari byavuzwe. nicyo gituma yashobora kuvuga yuko yakora kuri gahunda no gikorwa Imana yamuhaye. twarumvise mu Baroma igice cya mbere. nashaka kuvuga ibintu bimwe byo kugeranya mu ijambo ry'Imana. ego ngire ibyo ngiriranya, kubera yuko rimwe hari igihe hasoza ukugomba kukurekerana kw'Imana, ariko hari naho ukugomba gutunganya kw'Imana gusoza. mu cete cyo mu Baroma igice cya mbere ndaza gusoma mu Baroma 16, muri Baroma igice cya mbere umurongo wa mbere. jewe Pawulo, umugurano wa Yesu Kristo, nahamagariwe kuba intumwa, narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana bwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe kera. ngibyo we ahise yinjira ubwo nyine mu mutwe nyawo, ariko avuga ubutumwa bwiza ubwo Imana yasezeranije mu bahanuzi ba kera, ni kuvuga guhera mu itanguriro, mu byanditswe byera, guhera mu itanguriro gushika muri Maraki. hanyuma ubwo nyine abifatira ko. iyo rero ubure dufashe mu Baroma 16 nicyo cete cya nyuma cyo mu Baroma, aravugwa ku murongo wa 25, Baroma 16:25, Imana ishobora kubakomeza nk'uko ubutumwa bwiza nahawe no kwigisha ibya Yesu Kristo bivuga bihura no guhishurwa kw'ibanga ryahoze uhereye kera hose, ariko muri iki gihe riraserutse, kandi ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose, kuko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Umurongo wa 27, Imana ifise ubwenge yonyene, icubahiro kibe icayo ku bwa Yesu Kristo ibi bitazoshira. Amen. hano tubonyemwo ibintu bibiri. ku ntango aravuga ngo canke avugamwo ubutumwa bwiza bw'Imana. hanyuma hano aravuga ngo arashimika kandi ku yindi ncuro agashimika akavuga ku butumwa bwiza atangaza. ku murongo wa 25 mu Baroma 16 ngo Imana ishobora kubakomeza mu kwizera nk'uko ubutumwa bwiza nahawe kugakiza no kwigisha ibya Yesu Kristo uko bivuga. ubwa mbere ni ubutumwa bwiza bw'Imana, hanyuma ubu nabo bubaye ubutumwa bwiza bwiwe. yamaze kwinjira muri bwo indani, ijambo ry'Imana ryari ijambo ryiwe, ubuzima bwiwe bwari ubuzima bw'Imana, ibyumviro by'Imana byari ibyumviro byiwe, inzira z'Imana zari inzira ziwe, ibintu byose yari yabihawe n'Imana.
kandi yari yabitanze kuri gahunda y'Imana nk'uko bivugwa ku ntango mu Baroma 1 ngo ntangaze ubutumwa bwiza bw'Imana na roho gutangaza ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeraniye kera mu kanwa k'abo yavugisha mu byanditswe byera ni mu Baroma 1:1 na 2. muri ubwo buryo nyene uko niko aza ku byanditswe byera hanyuma akabyerekana nk'ubuhanuzi mu Baroma 16 umurongo wa 26 ariko muri iki gihe riraserutse kandi ibyanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose nk'uko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana, abanyamahanga bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Ibyo nivyo byamye bigaragaza abantu b'Imana. Mose yasubiye mu byo Imana yari yasezeraniye Aburahamu. Umuhanuzi Daniyeli nawe yarasesanguye mu gihe ciwe asoma ibyo Imana yari yaravuze biciye mu muhanuzi Yeremiya. Abahanuzi bose, intumwa zose, abo bose bashizweho bagashigwaho na mwemu w'Imana. Misi yose bagaruka ku ijambo ry'Imana iryo umwami yari yaramaze kuvuga mu bandi bakozi imbere yabo. Mwenda Abrahamu agereranya mu gihe ca Akabu akavuga yuko Mikaya nawe yari yaje agaruka ku byo Imana yari yaravuze ku nzu ya Akabu biciye ku muhanuzi Eliya. Abami ba mbere 21:24 aravuga ngo amajana 4 baravugishijwe bafashiye guhumeka kwabo bwite, ariko Mikaya we yagarutse ku ijambo aravuga ngo iyerekwa Mikaya yabonye byahoza n'ijambo iryo Imana yari yaravugiye mu kanwa ka Eliya. Rero ingaruka y'ibyo icavamo nuko yari azi ko uguhumekirwa afise kuva ku Mana. Yashobora kuvuga ngo nabonye umwami yicaye ku ntebe yiwe mu gihe ingabo z'ijuru zari zagaze iburyo n'ibubamfu. Abami ba mbere 22 umurongo wa 19. yashobora kumva akabona kuko byari bihoza n'ibintu Imana yari yavuze mu kanwa ka Eliya. Bakundwa, n'igihe gusa tuba duhuje n'ijambo ry'Imana niho tuzobona buryo bubereye, tukumva mu buryo bukwiriye. Ico ni gisabwa ntakuka. Umuhanuzi Yeremiya mu gice ca 23 aranditse ku murongo wa 16. Ainsi a parlé le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font miroiter du vent. Ils vous proclament des visions qu'ils ont eux-mêmes conçues sans l'ordre du Seigneur. Comme nous l'avons vu hier soir, nkuko twabibonye ejo ku mugoroba muri Tito rimwe, Tito Paulo avugamwo gahunda yo kurukwa n'Imana. Hanyuma muri Waroma 13 avugamo gahunda no kurikwa n'Imana. Hanyuma rero duhura n'abantu abo bivugwa ngo bavuga abantu bavuga amayerekwa bo ubwabo biremeye badafise gahunda y'umwami. Bakundwa, dutegereza gutahura rimwe burundu yuko Imana ubwayo niyo igena ibintu biba mu bwami bwayo, niyo itanga gahunda, igatanga ibikorwa igihe kuri uwo ushaka n'igihe bishakira, kandi ibyo biba bihura ijambo ryayo. Mu bwami bwiwe si twe dukora ibyo dushaka, ariko niyo itegereza gukora ibyo yigeneye gukora. Hanyuma le retour proche du Seigneur, bakabona ugaruka k'umwami kuri hafi, tubona ugaruka k'umwami kuri hafi, nta kindi usigaye cyo gukora kiretse cyo kuvuga ngo umwami kugomba kwawe gukoreke
uko kuba kumeze kose mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwanje ukugomba kwayo gusohoze. Ibyo nyuma dushobora kubivuga n'imitima yacu yose, Imana nayo izobikora. Arabandanya akavuga iherezo y'umurongo wa 20 muri Yeremiya 23 umurongo wa 20, iherezo y'umurongo wa 20 ngo mu minsi yo hanyuma muzobitahura rwose. Umurongo wa 21, erega si jewe natumye abo bakamenyi, yamara barirukanze, jewe ntaco navuganye nabo, yamara baravugishwa. Umurongo wa 22, yaba barabaye mu nama yanje baba batumye abantu banje bumva amajambo yanje. Mbega murabona ibyo ari byo, bakabaye baravuze amajambo y'Imana bayabwira ubwoko bw'Imana. Ijuru n'isi bizorangira, ariko ijambo ry'Imana rigumaho ibihe bidashira. Kandi ikimenyamenya gitandukanya by'ukuri umuhanuzi yarungitswe n'Imana nuko atangaza ijambo ryera ry'Imana nk'uko bihuje n'ukuri, hanyuma ibyo bikaguma uko gushika n'uyu munsi kandi ntibizigera bihinduka. Iyo turavye ubuzima bw'abantu b'Imana, tukaraba inkuru y'ubwoko bw'Abisirayeli, tukaraba ishengero ry'isezerano rishasha, dutegerezwa misi yose kwibaza, misi yose tugasaba ubuntu bw'Imana, tukavuga tuti mwami ukugomba kwawe gutunganye gusohoze. Atari gusa abantu atari abantu batembagaye baguye munsi ya mosha hanyuma bagakora ikintu ku bwabo bwite, ariko kenshi ibyo mbere bikogwa abatumbiriye ibintu byiza. Hano ndafise imbere yanje inkuru ya Dawidi mu ngoma za mbere 12 na 13. Ni inkuru ya Dawidi ubwa mbere mu ngoma za mbere 12 dore ku murongo wa 18. Amasai qui deviendra plus tard le capitaine des 30, maze mwemu acaza kuri Amasayi umukuru w'abandi 30, aravuga ati turabawe Dawidi, turi ku ruhande rwawe wewe mwene Isayi, amahoro abe kuri wewe, abe no kuba gutabara kuko Imana yawe ariyo igutabara. Nuko Dawidi arabakira abagira abagabisha bo kugaba ibitero. Ubu rero dufate agace ka mbere k'umurongo wa mbere. Hano abantu baje kuri Dawidi, bazi ko Dawidi Imana iri kumwe nawe, bashaka kubana n'uwo Imana iri kumwe nawe. Kandi nanjye ibyo nibyo nshaka, ibyo nibyo nanjye nshaka. Ndashaka kuba aho Imana iri, kandi nashoboye gufata urwo ruhande bw'igihe cyane. Urabizi ko namenye abavugabutumwa bakomeye bazwi ku isi yose, kandi nategerezwa kuba uwitwararika uwutunganiriza ibyabo, gutunganya iby'umunyamerika mu myaka ya 30. Ariko nategereza gufata ingingo. Namenye uwo Imana ari kumwe nawe, hanyuma nagiye ku ruhande rw'uwo, hanyuma uko niko nagiye ku ruhande rw'Imana. Nta kundi kuntu dushobora kubiraba, kuko uko niko bimeze. Abo bantu bamenye ko bamenye ko Imana ari kumwe na Dawidi, hanyuma baje ku ruhande rw'iwe. Ariko ndababwira, harashobora kuba hariho n'ikindi kintu gifatanye n'ibyo gishobora gushira mu bibazo umwe canke uyundi. Reka dusubire kubisoma, hanyuma turaza gushika ku gace ka kabiri umurongo wa 18. Maze ngo turi abawe, byari byiza ko bavuga bati mwami turabawe, aho byari kuba ari byo twahitamo. Ariko baravuga ngo turabawe Dawidi,
kandi iyo si imvugo nziza. sinigeze mbwira ati mwene data Branham ndi uwawe, ariko mvuga ati Mana ndi uwawe kandi nzi yuko uri umuntu, ati nzi ko uri uwo Imana ivugisha. harimo itandukaniro iyo tuvuze tuti uyu ni umuntu w'Imana, turi kumwe nawe. ibyo ni byiza kandi biba bifise imigabo kumure myiza, ariko si cyo kintu ciza cyane cyo gukora. ikintu ciza cyo gukora ni ugutandukanya, mbega ngo turabande, dukorera nde, dukurikira nde, ninde yarishe ikigoze, ninde ahabwa amashimwe, ninde yakoze byose ku bwacu. iminsi yose dukwiye gutandukanya ibyo, hanyuma tukamenya yuko twe twishyira ku ruhande rwiwe kandi tukajya ku ruhande rw'abo bashyizweho n'Imana. iyo niyo nyifato nziza. ariko hano baravuga ngo Dawidi turi abawe kandi tuguma ku ruhande rwawe mwene Isayi. hanyuma barongera ngo amahoro abe kuri wewe, amahoro abe ku bari kumwe nawe. ni ikintu cyiza dushobora kuvuga mu buryo bwihuse. bakondwa, ibyo binezaneza byose bishobora gutuma Dawidi akora ibyo yaciye akora mu buryo bubandanya. haravugwa hano ku murongo wa mbere mu ngoma za mbere 13 umurongo wa mbere, maze Dawidi ajya inama n'abavugishwa n'abagabisha b'abagaba. murabona yabagize abagabisha mu ngabo, bari ab'agaciro cyane kuri we, hanyuma bari n'inyuma yiwe ku buryo bw'uko yabagize abagabisha b'abagaba 1000. ku murongo wa mbere aravuga ngo maze Dawidi ajya inama n'abagabisha bagaba 1000 n'abagaba 100 mbere n'umukuru wese. Dawidi abarira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ati nimwumva mubishimye kandi namba bivuye kuhoraho Imana yacu, dutume hose kuri bagenzi bacu basigaye mu ntara zose z'Ibwisirayeli no ku baherezi n'abarewi bari mu bisagara byabo bifise amaragiro, kugira ngo bakuranire aho turi. Murongo 3 duheze tuje kugarukana isanduku y'Imana aho turi, kuko tutayibabaye ku ngoma ya Sawuli. Murongo wa 4 nuko abahakuraniye bose barabyemera, uko abantu bose bashimye iyo nama. dugaruke gato, abantu bose bari bahuje na Dawidi ku buryo bw'uko yahise abashiraho wabe abagabisha abakuru. Aba rero ikibazo byago biraza. Imana ntiyagize ngo umugabane ngo ivuge ngo babigize neza nimubazanye nk'uko. Mbega byagenze gute? Bashize isanduku y'isezerano, muribuka ubutumwa mwene Branham, bashize isanduku y'isezerano ku mukogote mushasha, ariko ibyari byagenywe n'Imana kwari uko igomba gutwarirwa ku bitugu by'abaherezi. hanyuma barihenda uko ibintu bikorwa. hanyuma igihe inka zatirigana, hanyuma misi yose haba hari inka zitirigana iyo zikwega isanduku y'isezerano. nyuma uwagerageje kuyifata ngo ahagarike yarapfuye. umuntu yapfiriye aho nyene, ariko bararirimba bakacuraranga bakavuza impundu. hanyuma ku murongo w'8 haravuga ngo Dawidi n'Abisirayeli bose bagenda biyereka biginagura bari imbere y'Imana, baririmba bavuza inanga n'amakembe n'udushako tw'ingoma n'ibyitwa matowazi n'inzumbeti. nibyo urashobora gukora ibintu byose n'imbere y'Imana n'inkomezi zose n'ibintu byose biba bijana nabyo, ariko ubukwe na bukwe urupfu rugakubita. ntibyari mu kugomba kw'Imana, ntiyari gahunda y'Imana. aho bakoze ibyo biraritse, hanyuma ibyakurikiye urupfu rurakubita. bakundwa, ijambo ry'Imana ryaratanzwe kugira ngo turisome, kugira ngo turishire ku mutima. ntegerezwa nanje
revenir sans cesse à kugaruka Dieu, à la parole de Dieu et dire, Seigneur, ubudahumeka ku mana no ku ijambo ryayo nkavuga nti mwami nihe ushaka kumbwira ikintu runaka, tu me dis quelque chose. ni gute ushaka kumbwira ikintu runaka, kandi bigomba kugenda gute ibyo. Si l'on lit Iyo dusomye la parole de Dieu mu avec by'ukuri un ijambo cœur ry'Imana ouvert, n'umutima wuguruye turi imbere y'Imana, alors l'Esprit de aho Dieu rero mwemu w'Imana aravuga, de multiples manières. akavuga mu buryo Alors, bwinshi. nous reconnaissons Aho rero turamenya que les vrais enfants de Dieu, yuko abana b'Imana by'ukuri toujours et en tout temps, iminsi yose la igihe gloire, cyose baha icubahiro Imana gusa, et qu'ils ne se placent, kandi en même temps du côté de ceux no muwo mu buryo nyene bishira baja ku ruhande rw'abo bantu bashizweho n'Imana. Ntibavuga ngo agakiza kuri we Dawidi, agakiza kuri we Dawidi. Mbega umuntu ninde? Umuntu Imana yahamagaye ni iki? Uko biri kose ni ubuzima busanzwe nk'abandi bantu bose, icubahiro cyose kigarurwa Imana gusa. Dawidi umuntu w'Imana, umuntu nk'uko umutima w'Imana ukunda, ariko abo bantu baca bamutera intege ngo akore ibyo yakoze. Yakoranije abo bagabisha baja inama, hanyuma basaba ibyo byabo ubwoko bwose, nabo bose bari babyemera. Hanyuma avuga ngo bose barabyemera, hanyuma baraja gukora ikintu cyiza gikorewe Imana kitari mu kugomba kwayo. Kuri ibyo Minister Branham aravuga mu butumwa burebure buvuga ngo gukorera Imana bitari mu kugomba kwayo, kandi aho niho dushika ku mutima w'ibyo bintu byose. Mu bwami bw'Imana nta kibanza na kimwe gihari ku gikorwa cawe n'igikorwa canje, ku byo wowe ushaka gushikiriza n'ibyo ushaka gushikiriza, ku nama zawe n'inama zanje. Mu bwami bw'Imana hari gusa ikibanza c'Imana, kandi ko ishobora gukora ibyo yigeneye gukora bitameze nk'uko iyo umukogote mushasha ntaco umaze, ibyo dushikiriza bishasha ntaco bimaze, canke izo nka ziba zikwega uwo mukogote, ibyo bintu byose ntaco biba bimaze. Ni gusa aho Imana isanze abantu kugira ngo ikore ibyo yigeneye gukora mu buryo nyine yabigenyemwo. Amen. Turiyumvira ku ijambo rya Samueli, ni ijambo rya Yosuwa 3, igihe ubwoko bwa Isirayeli bwari bugiye kujabuka Yorodani. Mbega byagenze gute? Umwami yatanze amabwirizwa ayaha Yosuwa, iramubwira ngo abaherezi bategereza kwegera bagafata isanduku y'isezerano ku bitugu byabo, hanyuma bazoja imbere batwaye isanduku, hanyuma muzotegerezwa kubakurikira. Nibyo Yosuwa 3. Iyo yari gahunda y'umwami Imana. Abantu batwaye ijambo mu mitima yabo, baryizera n'imitima yabo yose, bategerezwa kuritwara mu buryo bugaragara, kandi abo bose babyizera bari bakwiye kubakurikira. Gahunda y'Imana yari itanzwe uko, kandi Imana ntishobora guhezagira ikintu na kimwe. Imana ishobora kubahezagira, ikabahezagira mu buryo bwuzuye. Nubwo hari amashi, hari ibicurarangisho, hari gutamba, hari ibintu byose by'imisengere byari bihari mu ngoma za mbere 12, 13, urupfu rwarakubise kubera yuko ntibyari mu kugomba kw'Imana. Bakundwa, ibi bibe icigwa kuri twebwe, tubone ko ntibihagije gusa kuvuga ngo turabizi yuko Imana yarongetse ujya mugabo kandi turi inyuma yawe, ariko
twishire twese ku ruhande rw'Imana, mu wese afata ikibanza ciwe imbere y'Imana kugira ngo akore ibyo Imana yigereye gukora, nk'uko atakekeranya yuko ubutumwa bwiza bwari bwaravuzwe mu byandiko by'ubuhanuzi nk'uko Pawulo yabivuze. Uko niko atankeka mu majambo y'ubuhanuzi yo mu Isezerano rya Kera, mu Isezerano rishasha. Nk'uko byavuzwe mbere y'igihe mu ijambo ry'ubuhanuzi ryo mu Isezerano rya Kera no mu Isezerano rishasha, ibitegerezwa kuba ku iherezo ry'ibihe. Turashimira Imana yuko dushobora kugamburukira amajambo yayo tugasaba Imana ngo idufashe. Hariho abantu bari buzuye ibinezaneza ku bwa Dawidi, bamutangariza agakiza kuri we, kirundi ngo amahoro. Yabakoresheje kugira ngo babe abantu baba ku ruhande rwiwe, bamucikire, hanyuma bacika umutego kuri we, hanyuma urupfu rurakubita. Ibyo ntibyahagarariye ngaho. Iyo musomye igice mu nyuma, Imana yatanze intsinzi ikomeye mbere bigomba kuza. Namaze kugara Bibiliya, ariko negereza kuyigura mu buryo bushasha kugira ngo mubone yuko hari ikintu cyabaye mu byabandanije. Imana hamwe n'Imana ntibiherana n'akaga. Hamwe n'Imana ibintu byose birana n'intsinzi ikomeye. Tugomba kumenyera ibyo. Ntacyo bitwaye ibintu biba canke ibyumviro biza canke ibintu bishika, ibintu byose biherana n'intsinzi. Amen. Mu gice cya 14 mu ngoma za mbere 14 turi ku murongo wa 10, aho gace ka kabiri haravugwa umurongo wa 10 agace ka kabiri. Uhoraho aramwishura ati, duga batere ko nzobagabura mu maboko yawe. Umurongo wa 11, nuko baja i Bayali Perasemu, Dawidi abanesherezayo, aravuga ati, Imana yampaye guhomvora abansi banje nk'uko amazi ahomvora urugomero. Nicyo cyatumye bita aho hantu Bayali Perasimu. Ijambo Bayali Perasimu. Rero mu nyuma Dawidi yaretse arakosogwa, ashirwa muri gahunda. Imana imushira ku mutima ibyategerezwa gushika, kandi ibyo byabaye mu gihe gishinzwe n'Imana, mu buryo Imana ishaka. Nubwo hari ukunanirwa n'uko barananiwe bya muntu, Imana yakoze ibyo yari yaragenye. Amen. Ukunanirwa kwawe n'ukunanirwa kwanje ntibizohagarika umugambi w'Imana. Ntidukwiye kwibagira yuko ushobora byose yogeranywa na twebwe. Ntibishoboka. Inama yayo igumaho, kandi ibyo yigereye gukora irabikora. Ho bari abantu bakikuje Dawidi cyangwa Dawidi akikuje abantu, ibyo ntacyo bikora. Imana igaba kuri byose, hanyuma ku iherezo yatanze intsinzi ikomeye ku bw'icubahiro c'izina ryayo, kandi yabimenyekanishije ku bantu bose yuko bari abagorwa gusa imbere yayo, hanyuma ku iherezo ishimagizwayo mu mwuzuro urengeye uburemere bwose. Ku iherezo rizoba ari ryo bwiza cyane. Ntimuhangayike, ibyiza biracasigaje koza. Ko muri wovuga ati, mweta Frank ufite kwizera kwinshi ngo uvuge ngo ibyiza biracaza. Urabyizera? Ndabyizera koko. Ndabyizera n'umutima wanje wose yuko ibyiza biracasigaje koza, kandi tuzobinezererwa n'umutima wacu wose. Izina ry'Umwami rihimbazwe. Amen. Mwita Rusi afashe ijambo. Ndizera yuko nta kintu kimwe dufite cyo kongera ko mu majambo y'igiciro twahawe, ariko turashobora kubyizera.
tukabicisha ku mitima yacu nk'uko Mariya yabikoze igihe marayika w'umwami yamuvugisha. Ukore natwe ntitube abumva gusa ijambo, ariko twizere n'imitima yacu yose yuko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana kandi rigumaho. Ijambo ry'abantu rirarenga, twarabisomye twarabyumvise. Abantu b'Imana bakomeye bategereje kunanirwa kugira ngo umwe gusa agume ari umunyakuri, kandi iyo ni Imana yizigirwa. Turashobora kunanirwa, ariko hariho umwe atigera ananirwa. Yesu ntazigera ananirwa. Umwami wacu aguma ari umwami hejuru y'ibintu byose. Ijambo ryose yavuze rizona gusohoza kwaryo, haba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Ibyo Imana yavuze bizona gusohoza kwabyo. Ndetse n'abashiki banje, ndizera yuko dushimira Imana no kubwo iri jambo ry'igiciro rito twumvise muri kino gitondo kubw'ubuntu. Uko rero duhaguruke rero kugira ngo dusenge Imana duce hejuru izina ryiwe. Amen. Data uri mu ijuru, turagushimira twese hamwe kubwo isaha y'ubuntu no kubwo umunsi w'ubuntu uwo waduhaye uyu munsi. Waturongoye utushikana hano Mwami, turanezerwa kandi turashima cyane yuko uburyo bw'igitangaza watwigishije muri kino gitondo kubw'ijambo ryawe. Mwami, utwereka uburyo dukwiye kugenda, uwo dukwiye kwitegereza, uwo tugomba kwizera. Mwami, turanezerwa cyane yuko tudakurikira umuntu, ariko yuko dukurikira wewe. Icubahiro kibica izina ryawe ry'igitangaza. kandi nimba tugukurikira Mwami, nimba tukumvira Mwami, tunafatanije bamwe ku bandi, kandi uko dushobora kugendana ku nzira ijya mu ijuru. Mwami, ndaguhimbaza, ndagushimira kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro Mwami ryo muri kino gitondo. Uri igitangaza Mwami, kandi uvuga mu buryo butangaje biciye ku ijambo ryawe mu gihe cyose. Mwami, turakubwiye ngo urakoze yuko twemerera kubona ibyo tubayemo mu minsi ya nyuma, kandi ibyo ijambo ry'Imana byose bitubwira birasoza. Ndagushimira kubwo umuti wo ku maso watanze kubw'ubuntu. Ushimwe kuko wuguruye ubwenge bwo gutahura ibyanditswe. Guhimbazwa no gushimwa bibe iby'izina ryawe ry'igitangaza rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen.